turafise ingorane shasha mu gihugu ikomeye cyane. Igihugu citwa Serbia n'umushikiranganje ari ngaha ngiraza kudufasha. Turiga turasemerera tuvuga tuti ni mwiyungunganye dukore Imana yaduhejagije igihugu ciza gifisa akamaro. Uravye amafaranga bategerezwa kwegeranya kugira ngo bagende n'amahera yobu mutaho ukomeye cyane gukora. None gana y'incubahiro dukore iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye. Ivyo yase gukora ngaho urazi ko bizagenda gukora hari ivyo yase gukora ngaho muri iki gihugu ye nivyo agiye gukora hari ingorane abantu bagira. Karine urufise ico ushikiriza. Naje nashaka nunganire ibyo mwariko muravuga muti abajeune ni mu bico mukoze. Jewe ndongoye ishira hamwe rikiri rito rikora ibintu by'ibisharizo ndangakaranga n'ibikinisho by'abana ico no kwita les jouets et les jeux pour enfants. Narigeze kuba umwanya muniniya atakazi mfise kararangiye mu mwaka w'2017 ndicara ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu kwagushika ukwezi kwa gatandatu ndondera akazi nakabuze. Hama ndicara nabo tuvukana turiyumvira ndaganiza n'abagenzi ndabaza nibesha n'umuntu yokora iki gushikaho naje mera nk'abandi baje ntangura kwiyumvira kuva mu gihugu kuko nari nananiwe nari numva umengo igihugu nta kibanza ngifise nta gaciro kubera kubura akazi. Mugabo ndicara ndavuga nti oya ndafise indoto, hari indoto mfise yo kubona igihugu giteye imbere biciye cyane cyane nko mu gisata c'indero. Niyo yamena indoto yanje kuva kera. Hama ndibwira nti mbega iyo ndoto nini noyishira mu ngiro gute, ni hehe hato nohera kugira ngo iyo ndoto ndayirangure. Ndagira ubushakashatsi ndavugana nabo tuvukana n'abagenzi ndarondeza hama ubwo nuvuga nti iyo ide ndayironka. Cantangura ndafata umu artiste umu peintre ndafata umu jeune umu menuisier ndamubwira nti reka turabe ko twohingura igikinisho c'umwana kuko nawe ko aha mu gihugu nta entreprise nimwe ikora ibintu vy'ibikinisho vy'abana. Ibikinisho byinshi vy'abana ngaha mu gihugu biri importé kandi biva hanze ugasanga nibikoresho nubwo ni nk'ibikinisho je ndavyita ibikinisho ndavyita igikoresho gikabura ubwenge bw'umwana. Ivyo ndabibonye ndegeranya uwo mu artiste mu menuisier n'umu peintre ndamubwira nteka tugerageze aho hari muhira aba mu Kigobe ndiyumvira n'ibintu aho ni mu mwaka wa kanga 2018 hama ndiyumvira no gukoresha ibintu gukora ibintu vy'ibisharizo nkoresheje ibikoresho bivuye ngaha mu Burundi. Candaje hajya mu Nahangwa ndaduza kabutura kabisiga duga gushanga ndaja mu mazi ndarawutuye tubase neza ndahamagara umucafi ndamubwira nishaka ducape kuri aka kabuye ibintu vyiza bishobora no guhayanishwa mu bindi bihugu. Turajako turakora amafoto ya mbere tuyashira kuri Facebook jimbere yabibonye ati reka tubigurukane tubishikane kure. Amakomande atangura kuba amakomande turava muhira twakorera muhira ku mabuye yo ku Ntahangwa turava muhira twara amakomande menshi n'ama réseaux sociaux jimbere ya keza badufata mu mugongo. Ndagira ibiro atelier tuva gukorana n'umu artiste umwe tugera kuri 5 6. Ivyo ni vyahereye ngaho. Covid murazi ingene Covid yaraparanganije ibintu byose mu gihugu. Covid iragera ndiyumvira nti ibintu ndabihevye kabisa ko byaraguranye cyane. Mugabo haragera igenda avuga nti iyi ndoto hako ndayifana reka mfume mfa ndiko ndayikora. Ndibwira ni opportunité yose akaryose kabonetse nzogacakira. Niko rero kubona rero ubwo buryo ku rwego rw'igihugu butanguye kuza. Mpereye ku byabaye muri uyu mwaka nyene muri mars 2022 natewa kamo n'umurongozi w'ikigo Adisco Madame Chantal Ntima yamataje kuri WhatsApp une opportunité yi Dubai ati Kanderi ndazi gukora ibintu vyiza genda upostule urabe ndapostula barancagura ndagenda Dubai guserukira igihugu. Hari ibihugu 118 ndatwara une œuvre artistique iragugwa
n'umutunzi akomeye cyane angahe oya uratubwira twumve byavuye mu mabuye yari make kubera nari nkiri nta kibazo mugabo yarangaye yari amadolari 500 noneho ni make abandi nasanze babigurisha nako ndavuga iby'ama opportunité hariho novuga nti projet yitwa PASAC, projet européen d'appui au secteur culturel et artistique. Bariko barakora ibintu vyiza cane, baturonkeje uburyo bwo gushika muri Sénégal dans une bayita biennale de l'art contemporain africain, turaserukira igihugu pour la première fois. Kandi kage dore kwa kuronka ubushize kigo PNUD caraduhamagaye, hariho une summit yitwa Youth Connect Africa, turagendayo turaserukira igihugu turahigira vyinshi. Hariho indi opportunité, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, qui est en train d'être exécuté par ONG yitwa AVSI na Kazoza. Tuzorangurira ibikorwa mu ma province atanu, bazodushira en contact n'aba coopérative y'abagore batubashishe ibikoresho n'ubwa matière première hama n'amasoko dushoboye kuza turaba kugira ngo tuguze umwimbo. Ufite abakozi bangahe? Mukora muri bangahe muri ico kigo? Dukora turi 10. Ego. Bahembwa ku kwezi. Ego. Yatanguye ari umwe yarabuze akazi aduze gahutura muri ntango. Yatanguye ari shebuja wiwe none basigaye ari shebuja w'abandi. Tumukomera amasi. Nyene cyubahiro mfatiye kuri ivyo atubwiye, turafise ingorane shasha mu gihugu ikomeye cyane. Igihugu citwa Serbia, ugwaruka gwaheze. Ibiharuro dufise n'umushikiranganje ari ngaha ngiraza kudufasha. Ibiharuro dufise twe byaduteye ubwo turiga turasemerera tuvuga tuti ni mwiyungunganye dukore Imana yaduhejaga igihugu ciza gifise akamaro. Kundwi hagenda 200 ku kwezi n'800. Uravye amafaranga bategerezwa kwegeranya kugira ngo bagende n'amahera yobu mutaho ukomeye cyane gukora. None gana y'incubahiro dukore iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye? Bijya ndavyita iyo umuntu yaburaniwe no gutumutwe ivyo yase gukora ngaho urazi ko bizagenda gukora hari ivyo yase gukora ngaho muri iki gihugu ye nivyagiye gukora hari. Ingorane abantu bagira nuko umutwe twarawuboshe ntidushaka kuwugurura. Je numvirije uyu mwigeme ibintu avuze ingene yabitanguye, urumva yuko hariho novuga nti numumarayika yaje aramuvugiramo kuko umumarayika aza mu mpwemereka ntuzomubona ngo yicaye ngaha, aza mu mpwemo akakuvugiramo akakwereka akakugurura nk'umutwe mugabo nuko wemereye kumwugururira na wewe urumva gumye uboshe ntaronka aho yinjirira. Je yaciye anyibutsa avuze ivya jewe nari umudesinateur. Je niga muri 7e 8e aha i Bujumbura, narashobora gucapura carte postale kadushora hajya kuri librairie. Excellence, muto carte muturonse turazi ko twogugwa imiliyoni nyinshi. Ubu ukubera ntagira umwanya nibaza ko navyibagiye mugabo baragerageza umusore nka dutanga collection. Ico gihe ndazi yuko natugurisha kuri librairie kabana hagurisha 10 mugabo ico gihe fanta nawe yagugwa 15. Cyawumva yuko byari sawa. Umva ciye mbona abo batumutwe nukubera mu mutwe wabo barabuze baja niyo bavuga ngo hariho akagwara kafashe igihugu cyacu dukurira mu gihugu umenga abantu ntibashobora urabona twakuze umenga buca mpunga kanka gukora kuko uvuga ngo ntavyo nzorya. Urazi imigani bace ngo amaraso y'umugabo ngo namugumye mu nda ngo namuraye mu nda. Urumva ibaze gufata umutahe nyene wokoresheje ugacuriza indege umuruho. Narabonye image ishamba bacamwo burya mwiyumvira ko bashika bamerewe gute ukiyumvira aha niho yarabihiwe gose